Kile Kristo bakunze mukama aho muri ku mpande zine z'isi, bane barudasumbwa, bana bamushobora byose, mwebwe bo guhezagirwa, mwebwe bo gutabagwa, mwebwe bo kunezereza, tugire Kristo. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, turi mu izamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3 z'igitondo. Imana yonyine amahoro ibishimiye rwose, ibanezereze, ibanezererwe, ibarinde kubabara, ibagurire imbibe, kandi bateturire mu makuba y'ubwoko bwose. Ni umwanya wo gusenga dukoresheje gusoma ijambo ry'Imana, dukuza ko tugaheza tugakurwa kw'ibisuzuguro, tugahindurirwa amazina. None imbere dukora byose, ko atacu twokwishoboza tudasenze, ko atacu twokwishoboza tudahawe na data, reka tubanze dusenge. Dusenge imbere gusenga, dusenge turiko turasenga, dusenge n'inyuma yo gusenga. Imana yugura ikirere cy'umunezero ku buzima bwawe, kandi Imana iguhindurira izina mu ibanga ntangere, mu bubasha, mu butware, mu bushobozi n'ubudahangarwa bwa rudasumbwa. Ayo mahirwe uyahigwe, uyahigwe, uyahabwe. Amen. Ngutumenyesha ibikorwa bidukundisha umukama, ingeso mbi zituganza uzihera eze zose. Niwirukane shetani, tugabire amahoro, ujimbe rudutambutse, ridutsitare niturwe. Mutima mutagatifu, uze mu mitima yacu, utuzanire inema z'uko turabawe twese. Dawa twese ubyakiye mu ijuru, urakani naza mu buzima bwa twebwe abana, kuko turiho kubwawe. Turakuninahaje cyane kuko nacyo twaburiye mu rukundo rwawe. Turahezagiye izina ryawe nyaguhora ku ngoma, kuko ububasha bwawe niryo soko ry'ibyiza n'ibyishimo dukeneye turi kuri iyi si, kugira ngo tubeho turambye kandi turoraniwe. Twebwe bwoko bwawe wawe uburenganzira bwo kuza gusengera mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, tugaheza tugahabwa imigisha yose dukeneye kubwira. Waduhuje n'ubutware bwo gusengeramwo, ukuduha umutima w'umwerana ngo atuyobore. None turasabwa ibyaha byacu ntibitubere intambamyi, ibicumuro byacu ntibitubere intambamyi, umugisha nuze kuri twebwe. Amaraso ya Kristo natweze adutandukanye n'ubumuga bw'ubwoko bwose. Amaraso ya Kristo nazatweze adutandukanye n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Amaraso ya Kristo nazatweze adutandukanye n'agacinyizo k'ubwoko bwose. Imbabazi zawe Yezu nizibe ku buzima bwacu.
inguma zawe nizikanda imitima yacu ibabaye, inguma zawe nizomora ibishashara bw'ibyago byamaze kwiyereka muri amigdala zacu. Ubutware bwawe n'ubutwarire muri twebwe, tubone guhembuka. Ingabire za mutima wo mwiranda nizo dushungurukire ko tubone guhabwa umunezero. Urakoze Mana mutima mwiranda ko wemeye kuza kuba muri twebwe, gukorera muri twebwe. Duha amakuru yizewe yo mu ijuru, tubone kunezerwa. Duha amakuru yizewe yo mu ijuru, tubone gutabagwa. Duha amakuru yizewe yo mu ijuru, tubone gukurwa kw'ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha n'umugwiza. Amen. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zinumbere, nshobore kwama nkuyoboka. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, imbabazi zawe zinumbere, nshobore kwama nkuyoboka. Hari igihe ushobora guterwa n'agahinda cyangwa umubabaro kubw'ibyaha, ibyago bihura n'ubuzima bwawe, ariko ko duserutse imbere y'Umukama, reka tubimuhereze byose. Turi mu nyigisho y'142, twaraye dutanguye igitabo cyo kwibutsa amategeko cyangwa gutegeka kwa kabiri. Turacari mu kigabane cya mbere, aho Umukama yabwira Abanyisirayeli atari igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije, nimuhindukire. Iri jambo guhindukira Petero arivuga mu kigabane cya 3 cy'ibikorwa by'abatumwa, murongo wa 19, avuze ati hinduka mu mitima yanyu. Mu buryo bw'umubiri hindukira mubone y'Imana ishaka muba, ishaka mukorera, ishaka muja. Mu buryo bw'umwuka nimuhinduke rwose, sibyo, kugira ngo yangabire idasanzwe mutima w'Imana aze akorere muri twebwe. Murongo w'icenda niho twari tugenze, ngo ico gihe nabashikiriza ijambo mvuga nti sinoshobora kubatwara jewe jenyine. Umukama Imana yanyu yarabarondoye, none raba uyu munsi muri benshi nk'inyenyeri izo kw'ijuru. Ese Umukama Imana ya basokuru banyu yobagwiza incuro 1000 kuruta uko mungana ubu, kandi akabahezagira nk'uko yabibaraganiye. Turabyakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Noshobora nejewe jenyine kwikorera umutwaro wanyu, ibyo mundemereza n'imihazuko yanyu. Nimugene abagabo b'abanyabwitonzi b'incabwenge kandi b'inararibonye bo mu bisata byanyu, meze ndabagire abakuru banyu. Namwe mwanyishuye muvuga muti ibyo utubwiye gukora ni byiza. Naciye nakira abakuru b'ibisata byanyu, abagabo b'abanyabwitonzi kandi b'inararibonye, ndabagira abakuru banyu, abakuru b'imigwi 1000, abakuru b'imigwi 100, abakuru b'imigwi 50, no abakuru b'imigwi 10 bene intwazangabo nkurikije imiryango yanyu. Ico gihe nashikirije amategeko abacamanza banyu, mvuga ni murumvirize bene wanyu, mucire urubanza rutunganye umuntu na mwene wabo, canke inyambukira iba iwe. Nimuzogire nkunzi mu rubanza. Ubu ni umuvumo. Mwumvirize umuto cyo kimwe n'umukuru, ntihagire n'umwe mutinya, kuko ingingo ari y'Imana. Mwabyumvise? Hari imanza mwaciye ngo uru n'urwa patron n'urwa boss. Urubanza nigwabananira murarushikiriza, nanje nzogumviriza.
kandi icyo gihe niho nababwira ibyo mutegerezwa gukora. Ubundi uburenganya n'uburenganya burya ahanwa cyane. Uburenganya niwe waba aragusumba. Ukwiye kureka kurenganya. Umugararizo wa bene Isirayeli i Kadeshi. Hanyuma tuva i Horebu duca muri burya bugaragwa bwose mwabonye ko ari amahanga kandi buteye ubwoba, mu nzira yo ku musozi w'Abemori. Umukama Imana mu nzira yo ku musozi w'Abemori Umukama Imana yacu aduhaye. Era Umukama Imana yawe yagushikirije icyo gihugu. Duga rero ucigarurire nk'uko Umukama Imana y'abasokuru bawe yabikuraganiye. Nkunda Imana. Uburyo Imana ntigera ibura agatsi k'umwana w'umuntu, ntishaka kugatakaza. Nk'ubu murabona irazi yuko bene igihugu ntibashobora kugitanga kivagabo, ntibashobora kugitanga uko grati. Imana yabona ntibashobora ibigwanisha ubwo hagati ng'iki cy'igihugu genda mbwa kurwana muragwana pe kugira mucinjire. Kurwana olinga te muragwana kugira mucinjire. Kuko irazi ko nimuyubaha, kubera ko Imana itagomba kukugwanira no gushika ku kanyuma. Nicyo gituma n'umugore yaravuze ati gise cyo uzogitera mu gakabuto nije nzogahutse. Kubera iki? Imana niyigera ipfisha ubusa ubudahangagwa, ububasha, ubushobozi yashize mu mwana w'umuntu. Nta n'umusi n'umwe. Imana ubudahangarwa bw'umwana w'umuntu yama ishaka kububyaza umusaruro. Imana ubudahangarwa bw'umuntu yama ishaka kububyaza umusaruro. Hari ububasha yashize muri wowe idashaka ko uza bwononekara. Genda ngurya umusozi, irazi ko ari inkota ikarishe. Mugabo bw'ububasha bwawe bugira akamaro ryari, ubukora ryari. Kurya sheke muri banki igira agaciro iyo kuri konti yawe ariko amafaranga, sino iba ari sheke sans provision. Nawe ni mu gihe wubaka Imana, wemera Imana, ibyo byose ukora utubaha Imana, ishaka gutera n'igisuzuguro ukumigwa. Ryabagaba ikagutera n'ugumba kubera akantu gatoya utatunganije ukumigwa. Niyo mpamvu ijwi ry'ubuhanuzi ntabwo mukwiye kuripfisha ubusa, muri guhomba rwose. Ijwi ry'ubuhanuzi ryizereyemo intege nke zanjye ntirizibira ijwi ry'ubuhanuzi. No, kuko Imana yanoreye mu ibanga izi intege nke zanjye. Yes, sizo nirata. Mugabo wa musi byananije, wewe nuvuga uti kugwanje ruhande. Cyo nabwiwe n'Umukama, ndabona ahantu hari Imana, ndabona ahantu hari n'inzu y'ububiko bw'Umukama. Jewe rero kugwanje ruhande, muzi ko hari abantu mwabutse umugisha kwera mwagegerana Imana kimwe muri 10 mubanze guca urubanza. Kavuga uti hajya ugasanga niho hari inzu y'ububiko, ukaja kwenena mu ma etaje icyumba cyawe kiri hasi. Niho hari ububiko. Ibyo ukeneye, ibyo ushaka, ibyo urumbira, ibyo uharanira byose biraho. Haro, c'est la dernière fois qu'on t'appelle comme ça. Ese ryo bijya nyuma wiswe mubabaro, ryo bijya nyuma wiswe gahinda, ryo bijya nyuma wiswe ngumba, ryo bijya nyuma wiswe cyanira. Kubera iki? Ryo bijya nyuma wiswe karyamyenda. Kubera iki? Ryo bijya nyuma wiswe shirasoni. Kubera iki? Kubera ko uyu munsi ijwi ry'ubuhanuzi ngo nuryumvira, uzoba uhisemo ko Imana igaragaza ko uri umwana wayo, ngo kandi nayo ubwayo izoba yifatiye ingingo yo kugaragaza kuri wayo. N'ijwi ry'ubuhanuzi rivuga.
tuzokwigera ugore ku rubanza. Iri jambo Imana yababwiye ngo muzatunganirize umuto n'umukuru. Murazi ko iri jambo rihera mu isengero, murazi ko iri jambo rihera kuri altari. Kuko n'intambara z'idini zihera kuri altari, zihera mu isakrisiyo, niko n'iri jambo rihera kuri altari. Iri jambo nirihera muri minisiteri y'ubutungane, bafise itegeko, bafise ingingo bapurika. Wowe mu mutima wawe igihe cyose ufise ishikanwa ry'umukama ukarigaganya urime ritangurishiriye ahana igihe cyose ukora ikintu kucumbi ntugikora uko rudasumbwa yagitegetse. Ahana kini igicaniro kibi. Ngo nimuzogire nkunzi mu rubanza, murumvirize umuto cyangwa umukuru, ntihagire n'umwe mutinya, kuko ingingo ari iy'Imana. Urubanza nigwabananira murarushikirize nanjye nzoruca. Umugaragaro wa bene Isirayeli Kadeshi. Ariko mubanze mubyumva aka kantu, iri jambo Petero yavuze ngo muhindukire. Gwanya amacakubiri, gwanya ubwibone, gwanya ubunebwe, gwanya kwibwira, uharanire gutumbera ijwi ry'ubuhanuzi. Hanyuma tuvi Horebu duca muri burya bugaragwa bwose mwabonye ko ari amahanga kandi buteye ubwoba, mu nzira yo ku musozi wa Bemori, nk'uko umukama Imana yari yabidutegetse, dushika i Kadeshi Baraneya. Nababwiye nimurashitse ku musozi wa Bemori, umukama Imana yacu aduhaye. Era umukama Imana yawe yagushikirije icyo gihugu. Duga rero ucigarure, kuko umukama Imana y'abasokuru bawe yabikuraganiye. Ndutinye, ndugira ubwoba. Ibyo birahagije ko Imana ikorana nawe. Mana uduhe umwuka wo kudatinya, Mana uduhe umwuka wo kutagira ubwoba, kugira hari ubuzima. Ntabwo mu buzima hari urupfu, ahinduke yabe ubuzima. Mwaciye muza mwese iwanje muvuga muti, ingo turungike abantu babanze baje kutugendura ico gihugu, batumenyesha inzira tuzodugana. Ibi muravyuka ko ari mu gitabo cyo guharura. Batumenyesha inzira tuzodugana hamwe n'ibisagara tuzoshikiramo. Ibyo ndabishima. Nca ntora abagabo 12 muri mwebwe, umugabo umwe umuryango wose. Bava ngaho baduga ku musozi bashika ku mubande wa bashika mu mubande wa Eshikoli barahagenzura. Bamura ibyamwa by'icyo gihugu barabitu. Umusozi wa Eshikoli, umusozi w'ikimenyetso. Baragenzura, bamura ibyamwa by'icyo gihugu barabitumanukanira, baza batumenyesha iyi nkuru. Bavuga bati, igihugu umukama Imana yacu duhaye ni cyiza, ariko mwarase kudugayo, mwaragararije igihe umukama Imana yanyavutse. Mwaridodombeye mu mahema yanyu. Kwidodomba neza. Muvuga muti, kubera urwango adufitiye umukama yadukuye mu gihugu cya Misiri kugira ngo adute mu byaro bya Bemori adutikize. None tuduga tuja hehe? None tuduga tuja hehe? Bene wacu baraduciye intege, aho batubwira bati
twabonye abantu baturusha ijunja n'uburebure, ibisagara binini bizitijwe impome z'amabuye, baturusha gushika impome nini z'amabuye gushika kw'ijuru, kandi twarahabonye n'abahanaki. Naje nababwiye nti nimucike ivutu ntimubatinye, Umukama Imana yanyu agendera imbere yanyu, azobagwanira we nyene ubwiwe. Kurya nyene yabibaraganiye muri Misiri muvyibonera, nk'uko kandi yabigize mu bugaragwa aho Umukama Imana yawe yaguterura, nk'uko umuntu aterura umwana wiwe mu nzira yose mwaciyemwo ngo mushike. Ariko ibyo ntibyatumye mwemera Umukama Imana yanyu, we yagendera imbere yanyu mu nzira kugira ngo abaronderere aho mucumbika, akagendera mu nkingi y'umuriro mw'ijoro ngo aboneshereze inzira mucamwo, ku murango naho akagendera mu gicu. Umukama yumvise amajambo yanyu arashavura, aca arahira avuga ati, nta n'umwe muri abo bantu b'uru rubyaro rubi azobona ico gihugu ciza nemeye nshizeko n'indahiro kuzoha basokuru banyu, kiretse Kalebu mwene Yefune, wewe azokibona, kandi nzomuha igihugu yagenzuye be n'abahungu biwe, kuko yakurikiye Umukama atiziganya. Amina. Na jewe nyene nyene Umukama yaranshavuriye kubera mwebwe, avuga ati, nawe nyene ntuzokwinjirayo. Ariko Yozuwe mwene Nuni yamara imbere yawe azokwinjirayo. Muremeshe umukomeze, kuko ari we azotuma Isirayeli itorana ico gihugu. Nayo abana banyu mwavuga ko bazobanyaga abahungu. Nayo abana banyu mwavuga ko bazobanyanganya abahungu banyu, uyu munsi bataramenya iciza n'ikibi, nibo bazokwinjirayo, nibo nzoha ico gihugu, nibo kizokwegukira. Nayo mwebwe hindukira mugende mu bugaragwa, mufate inzira igana ikiyaga c'Urufunzo. Nawe bwishuye bugira buti, twacumuye ku Mukama, tugiye kuduga turwane nk'uko Umukama Imana yacu yadutegetse. Umwe wese muri mwebwe yarakenyeye afata ibigwanisho vyiwe, kandi mwibwira ko biza kuborohera kuduga muri uwo musozi. Hanyuma Umukama yambwiye ati, babwire uti ntimuduge. Umwe wese muri mwebwe yaraduze uwo musozi. Hanyuma Umukama yambwiye ati, babwire uti ntimuduge ngo muje kurwana, kuko sindi kumwe namwe, none mwava mutsindwa n'abasi banyu. Narabwiye ariko ntimwumva, mugarariza iryavuzwe n'Umukama. Yamara mwarishimye muduga kuri uyo musozi. Hanyuma Abemori baba kuri uyo musozi baza kubagwanya, barabakinagiza kurya inzuki zigira, barabavungavunga kuva i Seyiri gushika i Horuma. Mwagarutse murira imbere y'Umukama.
mwagarutse murira imbere y'umukama, ariko umukama ntiyumvirije ijwi ryanyu, ntiyabateze ugutwi. Muraheza muguma i Kadeshi igihe kirekire kingana n'ico mwari mwahamaze imbere. Bene Isirayeli bajabuka Edomu, Mowabu na Hamoni. We nahaye iyo musozi Sehiri ngo bawiganzire. Hanyuma umukama ambwira ati, aho muzungurukiye uyu musozi biramaze, nimwerekeze mu buraruko. Nutegeka abo bantu uvuga uti, mugireye guca nutegeka abo bantu uvuga uti, mugiye guca mu ntara ya bene wanyu, bene Esawu baba i Seyiri. Bazobatinya, ariko muzokwirinde, ntimubasomborotse, kuko ataco nzobaca mu gihugu cabo, habe naho mwohonyoza ubworo bw'ikirenge, kuko Esawu nahaye uwo musozi Seyiri ngo awiganzire. Imfungurwa muzofungura muzozibagurira amahera, mbere n'amazi muzonywa muzoyabagurira amahera. Nkako nyene umukama Imana yawe yaraguhezagiye mu byo ukora byose. Nkako nyene umukama Imana yawe yaraguhezagiye mu byo ukora byose, yaratunganije urugendo rwawe muri ubu bugaragwa amahanga. Imyaka ibaye 40 yose umukama Imana yawe ari kumwe nawe, ntaco wamukenanye. Amina. Aho turenganiye kwa bene wacu bene Esawu baba i Seyiri, duciye mu nzira Iraba ica Irati ni Esitiyoni Gibeli, twarahindukiye dufata inzira irora mu bugaragwa bwa Mowabu. Hanyuma umukama ambwira ati, ntuzudurumbanye Mowabu, kandi ntuze umusomborotse, kuko ataco nzoguha co mu gihugu ciwe, kuko bene Loti aribo nahaye intara ya Hari ngo bayiziganirize. Abahemori bahaba mbere bari abantu b'ijunja, benshi kandi barebare nk'Abanaki, barabwa nabo nyene nk'Abarefu, kimwe n'Abahakazi, ariko Abamowabu babita Abemimu. Abahori baba muri Seyiri kera, Abahori baba muri Seyiri kera. Hanyuma bene Esawu barabomora, barabahonya, babakura imbere yabo, baca bagerera mu kibanza cabo, nk'uko Isirayeli yabigiriye igihugu yiganziye ico umukama yabahaye. Ubu rero haguruke
mujabuke umubande Zeredi. Turaheza turajabuka umubande Zeredi. Igihe twamaze tugenda kuva i Kadeshi Barineya gushika tujabuka umubande Zeredi cyabaye cy'imyaka 38 gushikaho urubyaro rwose rw'ingabo zari zaragiye ku rugamba ruzimangana rwose w'icumbi nk'uko Mukama yari yarabirahiye, kandi n'ikiganza cy'Umukama cyari kibahanamiye kugira ngo babatuze mu icumbi gushika bazimangane rwose. Aho ingabo zose zari zaragiye ku rugamba zimariye guhona muri abo bantu, Umukama yambwiye ati uyu munsi uraza kurengana urubibe rwa Mowabu ushike muri Hari. Ubise hari abantu Imana ibanza gukuraho na Isaya 6 umurongo wa mbere mu Gihana cya gatandatu kavuga umwaka umwami Imana Oziyasi ahwera. Umwami Imana yica umwami Oziyasi. N'Abayisraheli baje gukuraho ikizira. Imbere yabo Abahori bakabomora bagaca babegerera mu kibanza cyabo gushika n'ubu. Abahavimu n'ababa mu bigwati gushika i Gaza, Abakafutori baturuka i Kafutori barabatikije baca bagerera mu kibanza cyabo. Isirayeli yigarurira ubwami bwa Sihoni. Imana yonyine n'amahoro ihezagire uyu mwanya twumvise ijambo ryayo, ariko mubyumve ko Imana nayo yoguha urugendo rurerure rutegereza kugenda kugira ngo ugere mu mugisha wawe. Iba yagushize ko ubudahangarwa ku buryo utayoba kandi utayoberwa. Yiguha mwasi muhangana uri kurana n'igitabo cy'amategeko mu gihande c'indwi, igushiramwo n'ububasha bwo guhangana nawe, kurwana nawe kubashobora. Noneho ntimwihebe, ntimwirande, Imana iri ku rugamba rw'ubuzima bwacu kandi iri mu gihe cyo kutugarukirako. Ntihagire icyo mwinona, igihe kigeze tuzotabarwa twese. Mwarahezagiwe cyane, inema y'Imana yo muri twebwe igwiriye rwose. Amina.